Kuri uyu wa kane igerekezo ya 18 Munyonyo 2021 niho abanywanyi bo mugambwe CNDD-FDD n'abakunzi ba demokrasi bo muri komine Mutimbuzi bahimbaza umunsi wahariwe intwari ku rugamba rw'amahoro na demokrasi mu Burundi. Muri komine Mutimbuzi uwo munsi ukaba wahimbarije muri zone Gatumba aho abanyamabanga isinzi n'abakunzi ba demokrasi bari basukanye n'iyonka mu kwifatanya n'abandi barundi bo mu yandi makomine y'igihugu. Abari bitabiriye ubwo rubanza babanje kugira urugendo rurerure kuva ku kiraro c'uruzi Rusizi gushika mu kibanza citiriwe Cinquantenaire. Inyuma y'igisabisho no kuririmba uririmbo ruhagize igihugu cacu n'ubwo umugambwe CNDD-FDD abatimbo bace bashirako umurisho imbere yuko abahoze ku rugamba bakora defile y'agakura. Mu ijambo ryiwe umukuru w'abahumure muri komine Mutimbuzi Lambert Barendere yamenyesheje ko baramutse bigina umunsi mukuru w'intwari zahabuje igihugu bongera bibuka n'intwari ziguze igihugu. Niko kubandanya amyesha bimwe mu byo bagiye kurangura mu ntumbero yo gushigikira icivugo c'uyu munsi aca aboneraho gutera kamo abahoze ku rugamba kuguma ku kivi mu guharanira amahoro n'umutekano. Igishimbo tushimangire nuko intwari ku rugamba ziguze igihugu cyacu nuko tugiye kwitungambiraho imiryango yabo bose biguze igihugu cyacu no kwitaho imiryango y'abasize intano ukoshyigikira no kubitaho muri byo byose bizoba bikenewe. Ikindi tugiye kwitwararika kuri izi ntwari ugaza gukurikirana imitungo yose yega amakoperative bahurikiyemo yotagenda neza inimero baronse kugira baronke ico babeshaho. Tukaba dusabye ko abarongoresha guca intwaro ko bodufasha kubyubahiriza. Tugiye gushinga amakoperative ku mitumba yose igize komine yose kugira ngo abahoze ku rugamba baronke kibafasha kugira ngo umufuko uronke amafaranga n'umuntu uronke icyo ufungura. Banyakubahwa, turangije rero cyane dusaba ko abahoze ku rugamba baguma ku kivi mu guharanira cyane cyane amahoro n'umutekano n'akarangamutima twamye badusimbakaza amahoro n'umutekano aho Umunyamabanga w'umugambo muri komine Mutimbuzi Florian Ijimbere ati abarundi ntitwarima kuko twamara intekera ku mutwe. Niko kubandanya avuga ati kera twari dufise urugamba rwo kubohoza demokrasi yarinigiwe mu menshi ati uyu munsi dufise urugamba rwo kurwanya inzara. Acamagarira abahumure n'abagumyabanga muri rusangi kwijukira amakoperative. Twarashoboye kurwana urugamba rw'umuheto. Demokarasi yaranigiwe mu menshi turayiharuza, ariko kandi uyu munsi duhamagarirwa kurwana urugamba rwo kurwanya ubukene n'inzara. Uyu munsi rero abahumure abagumyabanga muri rusangi duhamagarirwa kwijukira amakoperative. Nituje amakoperative kugira ngo dukorere hamwe maze cya kivugo cyane n'icyubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi ngo umufuko wose uronke ifaranga kandi umugabo wose wonke icyo ufungura ushobore kubishyira mu ngiro. Inzira yo kujya mu makoperative tugakorera hamwe ni kimwe mu nguvu zikomeye cyane zizadufasha kurwanya umwasi ari ubukene. Ibirori by'uwo munsi byaranzwe no kwakira abanywanyi bashasha bahora n'indongozi zo mu migambo ya SNL na IPRD-Zigamibanga, aho mbere bakiriye n'uwahora arongoye umugambo wa IPRD-Zigamibanga ku rwego rw'intara. Umushingamateka Sauda Mboneko yagaragaje akanyamuneza aca atekerera impanuro abo banywanyi bashasha ati abanyamabanga bashasha turabanezerewe cyane muri komine ya Mutimbuzi, turabanezerewe cyane mu ntara ya Bujumbura, turabanezerewe cyane cyane ku mitumba mukomokamo, turabanezerewe mucyo bita inama shingiro aho mubaye mu Bujumbura. Aha bari ngaha bababonye nimwacara ku mitumba naho baca babakira babandike mu ikaye y'abanyabanga. Ariko nagira ngo
bane barabahenze ntibaje, abandi ngo baje kubarunguruka, abandi ati baje gusuma urusaku. Aba bantu twarayaze nabo baratubwiye ko baje biyeguye by'ukuri bataje gusuma urusaku, kandi rero aho barusuma ntaho barujyana kuko ibyo ariyo barujyana ibyabo byarahenze. Tubamenyeshe ko ibirori byasozerewe no kugenzura inzu zigereranya izo abahoze ku rugamba babamwo bakiri mu ishamba no gusangira imfungurwa zisa n'izari zibatunze ku rugamba.